Bana jewe hari umuntu nzobaza byinshi kujanye n'abadada ndafise impamvu kuko uragize ubwoba none gusa ibintu wabaza umuntu wo hanze twebwe turi ngaha kugira abatora umenga muri timu yanyu n'abadada bafise ingidi gusa ibintu vy'ingidi ragenda ugaturabe ibintu vy'ingidi gusa ilfo tumenye yisunze ingidi yisunze ibiki ingidi nzinshi abana benshi uno musi ni pare ni mundirimbo kandi ingidi ni kirundi iyo ngidi none ingidi ni iki kwanza niki ingidi indukira inyuma ndayikwereke nimbere inyuma nibaza ko inyuma abantu bose barahafise nta uzoronka aratayifise ahubwo Isaac TV ho Yes, bakuzi ba Isaac TV uno munsi ndi kumwe n'abana beza of course kuri kibuga c'indege ndababonye ugatsi nukuri ndabaye interesse ndabayagisha mfite ngene vyagenze bampamagaye bankireje interview muje ne kuri channel yabo muyirabe mbe yitwa ni one family hidden talent inemisho inemisho ya one family ni kiganiro citwa one family ni hidden talent TV ni TV twa hidden talent iyo TV okay genda kuri hidden talents hama hidden talent 1 Hidden Talents TV1 tudikte ibyo bintu tuvuga ni hidden ni HIDDEN hama espace TALENT 1 niyo 1 igiharuro rimwe ego kora amashure wize niyo voilà reka ndangure rero bivuga akazina ni Darlene harakaza hamwe nami Michel-Ange nami Katia voilà urabona ngina abadada bimerere rero n'aba stress like bimerere uko nyene nuko nyene nibirefuza kubabaza bamba uniforme za bien baraberewe ariko baze kunyemera tuza gukubitaho du story gato tuyagi gato ariko n'ibindi bintu bitandukanye nyibusaka kazina vuze witwa Michel-Ange okay ni TV iki ni kiganiro kiri kuri Hidden Talents 1 TV okay sawa ni TV ande ni TV ya Sandy canke ni TV ande ni TV ya Sandy ni andi yitwa Umoja TV ego yahinduye izina yahinduye bon kubera urumva donc urumva ikijya gihe yitwa Sandy Umoja TV rero wacume ngo ni umuntu ku gatwe kiwe donc ubu twagombye vyaguke igire yijemwe abantu bose ntihagire uvuga ngo arakumiriwe wajejwe iki muri TV bon ndumukozi wa hidden talent okay wewe uri umukozi wa ego ubiki kumega ari abaririmvyi ari abakina amasinema ariho je sinivuze jewe ndi mu gisata nibagira ndi mu gisata kijanye na talent show donc ico gisata donc hidden talent ni company yagutse cyane izo birimwe ibintu byinshi cyane rero urumva jewe ndi mu gisata kijanye na talent show abantu bose bafise impano nitwavyugurura hemwe nakazi kanyu uzotanga nibiratangura gukora uya tuzobatumira nibiruguruka usanga biri mu bimuzanye sande navyo nyine birimwo kugira za tugere lancement officiel abantu bose bayimenye umuntu wese afite impano iyo ari yo yose safi yo kuroga no kuroga ni impano oya je ntayo nziyo gusa umuntu wese afite impano hidden talent show ibazaniye ibintu impano iyo ari yo yose izohagera kandi bimeze neza impano yose no muri interieur ni mpaka vuba cyane turabamenyesha hama wowe ujejwe iki rero ndi umukozi wa umudada gumunyiruka egerino voilà reka twaherenga watubonye muco si kirundi kunyiruka no uvuze ngo uyu mudada ngo aguma nyiruka bavuga ariko anyegegwa inyuma ariruka aguma mpunga ifo kuvuga ikirundi cy'abarundi ikirundi urumva ngo arancokora turetse kirundi nzijewe sha uko biri kose ndazo ntukindusha sawa muravyumva barantanguye ntaje je nshaka duheze hidden talent hamate tuzavyi wacu rindira rero kandi nusubire kugera ari nturenga ahagore shiri mu murongo shira kantu ngaha wehenuka rengako ako raba hageze aho nyene Darlene ujejwe iki ndi umukozi wa hidden talent turakorana n'uyu uri umukozi mubiki urumva ko we yavuze je nkora vyinshi kubera
ndi muri journalisme ndi no muri talent show ndi habiri ego uratanga ibiganiro kana hanaja navuga kwa nini muzobimenya imbere muri talent show bizomeze neza tutoyobamenye muri timu y'abantu banga muri timu y'abantu banga turi benshi sinavuye kari kampuni nabikubwiye ko hagutse cyane turi benshi turi twashobotse guseruka kwashika yego sawa amazina nawe ni Katia akazina kawe ni kabye karatesa hewe kora oya nawe karatesa machafuha wenda go urumva rero ni Katia wewe rero ujeje ki muri hidden talent jendejwe ama branche bakubwiye ko ari menshi yo muri hidden talent ndejwe secretariat haba njejwe no kwasura gestion y'ibiri muri hidden talent amahera yose agenda rubu non si gestion si makama faranga ni ama matériel okay hama no muri haba no muri journalisme hose ndahari uriyo yego rimwe uratanga ibiganiro rimwe na rimwe uri sharp vraiment uri ni kwiye voilà quand même muracari inkumi mwese Cheni kono ego turi nko rabagaga boro yakarenganye mwabibonye Chekana ko ndari nko oya kijani cerekana ko uriko urasubira inyuma okay novuga je ndi nkumi ku gatwe kanje sinzi abandi okay bakwaje ku ruhande ku gatwe kawe nyene reka je ndi umwigeme w'umurundi kazi vraiment 100% nitwa umukunzi Katia Benita no mwigeme w'umurundi kazi ariko sumukobwa umwigeme n'umukobwa bitandukaniye ndi umukobwa yego umukobwa umwigeme okay voilà nawe ndibaza umwigeme uri mama cyari umwigeme acabiki acha umumama okay rero ndi umumama okay uri umufaso mukenyezi umwizigirwa mu rundi kazi sawa talale mwazibonye abigeme nuno mufaso ndifise ngaho urumva yuko bafite tala zitandukanye ariko kandi harimo no guhagarikira ibikorwa bya hidden talent company ya Sandi Umoja ariyo turindiriye ngaho anashima burya si company ya Sandi Umoja ni Sandi Nduwimana Sandi Umoja byaje biva Umoja urumva yari izina rya TV online Sandi Umoja TV ubu unyurumva byarahinduye amazina c'est pourquoi umva amazina yiwe ntitwa Sandi Umoja urabizi yitwa Sandi Nduwimana okay sawa plante mu Kirundi niki mukamara ikigo ico giboro wambaye mu mutwe yose imishatsi yawe no ya mohama no nawe yose yawe nayo ni gwawe iyo ni gwawe none twavuze ko tuyaga Kirundi nabahageze garuka twavyumvikanye yuko tuza kuyaga Kirundi sivyo none plante niki mu Kirundi plante ni igitego urakoze nawe igitego hama yibasha yitagute oya ntibigeze uvuga ngo uyimishatsi okay iyi mishatsi bayita gute mu Kirundi ni imishatsi imiterano mva none ko atari gwiwe ça veut dire niyo yashize ko atari gwiwe ni imishatsi imiterano no n'uyisi gwiwe raye ingo turabi nimba ari natilele ingo none rindira ingo kete ingo kwanza ingo none normalement chakumenya nuzenya umva umviriza tushaka kumenya microphone c'est microphone numbaze mu Kirundi bahita gute intangamajwi fata amajwi intangamajwi kamera imbonesha gufata amasanamu igifata amasanamu nawe uravyemeje uvyemeze nyiri ngo yego none akazi kawe ni rwa bisigura uko ari kuvuga igikogwa ni explique biriza ayo majambo yakozwe n'abazungu sivyo twebwe twevoluwe bivanye n'iterambere ryavuye mu bazungu kuko amakamera yajava hanze igihe babikora ntibigeze bashira mu Kirundi bisigura ngo umuntu haje ijambo ribaryo iyo asiguye sens ya vrai abitahura kandi nta kosa riri myo mvuze ati nifata amasanamu ça veut dire ni namasanamu nyene afatwa muri kamera naragerageje kurondera ikintu cyitwa isaha mu Kirundi narakibuze sinzi nimba ari Kirundi gike isaha niki mu Kirundi isaha novuga
isaha isaha ari ikintu nyene gihari kugira tubone amasaha ageze uriko urangora mabu jadufashe ngo tuko turabagora hari isaha none wowe wagikuye ikirundi ni giki si ukitubaza isaha numva ko ari Igiswahili uko isaha iwambaye iwambaye bavuga isaha cyangwa isaha isaha okay isaha ni ikintu kiranga igihe je niko nibaza nivyo iki isaha oya y'amajambo nyene jewe bito ntashobora kumenya Okay, Kirundi kiragoye, ikirundi muravyumva, ikirundi foto. Ivasi ni kinini, si hari amajambo atoroshe gufata uko nyene urumva isaha ntaco nzi. Okay. Ikibazo kimwe mwese aracishira ukwiwe. Uramaze kwifuza mbo sinzi ko ubatse cyangwa sinzi ko tuvyashitse uko nyene uri muhira ariko uko biri kose biramaze gushika ukifuza kudatinga no mu star. Cyangwa muramaze kudatinga no mu star. Bon. Je kubganje umustar bivana n'uwari N'importe umuntu w'umustar sinzi ngo muri imbyiri mu kinyoma cinema muri ariko arazwi je ntaco vyontwara nuko gusa nahejeje ntaco vyontwara uramaze kuvyifuza jewe nta na rimwe kuko je nibaza yuko uwo wese atari umustare byari kuvana nuko nigitumye ndamushima canke ndamwiyumvamo nibaza ko ntorabira umustar norabira icyo tumanye ndamukunda canke icyo tuma tuvyumva kumwe ntavyo ndigira nifuza icerekana umuhungu yisize mu korogo n'igiki urabona nyene ko afite amabara atari gwiwe biri clair n'utabona yo biboyo abana oroshe apana umuhungu umuntu wese yisize mu korogo biraboneka afite umubiri woroshe cyane kurutsko yarameze si umuravye basi navuze ngo n'utabona yo bibona si utuntu ku maboko hari ukuntu nsanga mukorogo hari cyitwaye aje twaye biravana n'ishwa y'umuntu uwo ari we wese nkaje ntavyo nokora we navyo ukora kubera n'ishwa y'umuntu wese agira ico ahitamwe mu buzima Sineza kusenga wewe urasenga ariko ndasenga kandi ndakicijwe urabatije oya sindabatizwa gusa vuba ndabatizwa batevye nase kubatizwa ntazi vyari ivyo uyu munsi rero ndabizi kandi ndabirimwe nico gituma rero nshobora kubatizwa mfise intumbero cyo kuca mbandanya n'ibindi vyose nibaza ko ntahuye urafite abavyeyi bose I think ego papa na mama ego bakora muri ibi oya novuga ko ndi kwishura n'ubumenyi mu bundi ndiko ndagura nibaza ko ataco vyo batwara ego mu gusozera dusa n'abasozera kuko mvuze ati ndabayagishe ntitwoheza ariko musa nk'abasozera akajambo ko gusozerera ikiganiro hariya ubwira bari kwadukikana naka akajambo ko gusozera ikiganiro nkuko mwabibonye twambaye I'm sorry uramaze kubabazwa mu rukundo oya ariko uramaze kubabaza umuhungu oya sindababaza nomwe frère ugimaze kudatinga n'abangu bangaye kuva ibyo ni hari ama question ari privé ibyo biri privé vraiment c'est maka tu ariko uri muri couple ibyo biri privé nibyo babiri tubimenye umbe nibyo babiri official wasaza yizinzo bateja nzo Slay Queen ni Slay Queen ni umuntu wese abegwa kambara neza no yitwa Slay Queen muraba Slay Queen muraberewe nako muberewe avuze umuntu wese yambara kabegwa neza biravana biravana basha namyanda bivuga biravana na context umuntu wese ijambo kuko ukuntu ndashaka kuvuga Isaac bakuzi mu bintu bitandukanye Isaac uri umupapa Isaac uri umujournaliste Isaac uri CEO wa TV yawe donc ni ibintu bitandukanye umumva umwe wese muri we yashaka gutahura mu kintu niko agitahura sawa sozera akajambo ko gusozera ijambo ryo gusozera twebwe ni Hidden Talents ntituragira lancement officiel y'ibikorwa nyezina byo muri Hidden Talents ariko vuba izoba umuntu atarakora subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube ni Hidden Talents 1 hama tukorera mu Carama karibu cyane ufite talent zitandukanye ko navuze ko harimo ama branche menshi atandukanye talent si talent sinavuze talent hama karibu cyane mwiyandikisha hari abakina amafilme hari abaririmba merci beaucoup okay akajambo gusozera jewe novuga ndagushimiye Isaac abakunzi ba Isaac TV n'abandi bose ba Hidden Talent no babwira twebwe ni one family mugabo ni Hidden Talent
nkuko mugenzi wacu Kati yabivuze ibikorwa nyezina lancement ntiraba gusa ni vuba cyane bivanye na za mpano zacu zanyu karibu cyane rero dukore ni mucarama nkuko yabivuze hama mugende kuri channel yacu ya Hidden Talent mukore subscribe hama no kuri Eyes Active ego turabakunda cyane. Merci beaucoup. Mamu jana mugusozera. hewe twubahana urumva twubahana urumva je ico nagomba gusaba abakunzi ba Isaac TV vuba cyane turatangura ibikorwa nyezina muri company yacu ya Hidden Talent rero umuntu wese afise impano kuririmba ikintu cyose wiyumvamo nk'impano turagutumiriye kuza tukwakire tumenyekanishe impano yawe vuba cyane ukibibona gusaba kibipubliya uzocuza wirukanga. Ego sawa ebana jewe hari umuntu nzobaza byinshi kujanye n'abadada ndafise impamvu ariko reka tugarukire ngaha nibiki kumenga muri pardon gatoyi sinavuze adresse kwiriye pardon mumbabarire ni hafi yo kukibasa Carama abahazi Carama ya kabiri merci beaucoup numéro 1 murakoze tugira cusezerana kiganiro turasoze ikiganiro merci beaucoup merci bien Ivyo bintu uri kuravuga uzobaza urabahenda kumenga uragize ubwoba none bibi gusa ibintu wabaza umuntu wo hanze twebwe turi ngaha no en fait basi ikibazo kiri clair mu bibazo byinshi nzobaza kimwe muri ivyo bibazo nzobaza uwasanzwe aserukiye ubaserukiye mbari ni Riva ni Happy Riva I think ari mu basanzwe babarongoye ateki okay niwe hama rero uzomubaze nana tekana oya ntana urumva je kimwe mu byo nshaka nzomubaze urumva naho no kivanga ntahishe mu gifitiye bisanzwe iganiro cha license kuba shaheze sinzi kuba shaheze urumva rindira kwirwaza impamvu kibandanije kubera yuko bashaka kumenya ibibazo nzobaza abaraho babarongoye funda babaze ati kudora bamomi bisunziki kumenga bagumabara kugira abatora umenga muri timu yanyu n'abadada bafise ingidi gusa ibintu vy'ingidi ragenda ugaturara ibintu vy'ingidi gusa ilfo tumenye yisunze ingidi yisunze ibiki no ni kirundi ciza kandi imbabarira amata ico si kirundi yo ingidi si kirundi ingidi nzinshi abana benshi uno musi ni pare ni mundirimbo kandi ingidi ni kirundi kumve kuva naka ico kintu nico nzi je niyo mpamvu navuze ibi byose nta nyishimwo kironkera twarayumvise ingidi ni wowobo biragusha utabivyumva ni wihangana no nijo nzobaza wewe nta nyishu bifise singanda vyishure na ico kirundi kirangoye cane hama uzugende bimubaze uibaza kuki ega nani ndafise ivyo ndaba nawe ifo tubaze ko bisunze ingidi nanu uzobona ata iyo ngidi none ingidi ni iki kwanza niki ingidi indukira inyuma ndayikwereke nimbiri inyuma nibaza ko inyuma abantu bose barahafise nta uzoronka aratayifise ahubwo merci beaucoup grâce à vous la chaîne ni one family lakini Hidden Talent voilà ni TV online kuri YouTube kana bakurikirane bana kugira tufashanye tu supportingane je nitwaza classic tuye kumagira sandi umoja bye Isaac TV. Oh.